gabanya gato mwege mwese muandanye gukurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye aya nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hashizwe umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi n'ingoma y'Ububirigi. Aya masezerano akaba ashingiye ku migambi 5 izorangurwa mu ntara za Cibitoke na Kirundo mu bisata 5 harimwo igisata cyo guteza imbere ibijanye no gufungura neza. Uwo mugambi ukazotwara amafaranga imiliyoni 150 z'amanyaburaya. Abakongomani baharugwa hafi umuriyoni baba mu gihugu c'u Burundi nibo bari biteguye kujabuka mu gihugu iwabo kwitabira amatora. Abo bagasaba indongozi zishasha zigiye gutorwa kwihutira kuronsa amahoro igihugu ca Kongo. Ido ni ido y'ano makuru ni mukanya. Dasubiye kubaramutsa. Hashizwe amasezerano kuri wa gatatu yo gufashanya, hashizwe nako mukono kuri wa gatatu yo gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi n'ingoma y'Ububirigi. Umugambi uzomara imyaka 5 ukazotwara amafaranga imiliyoni 150 z'amanyaburaya. Hakazobanza gutangwa imiliyoni 75 z'amanyaburaya mu gice ca mbere. Umugambi ukaba ushingiye ku migambi 5 izorangurwa mu ntara za Cibitoke na Kirundo mu bisata bitandukanye harimwo igisata c'amagara y'abantu. Umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro agashima ayo masezerano akavuga ko ari kimenyetso c'uko Ububirigi buguma hafi y'igihugu c'u Burundi. Tumukurikire asubirwamwo na Leonce Bitariho. Je me félicite de la signature de cette convention spécifique qui est une réaffirmation politique de la volonté commune. Nashimishijwe n'aya masezerano adasanzwe yerekana ko hari ugushaka kwa politike kw'ibihugu byacu bibiri mu byo gufashanya. Iyi ni programme ya mbere yo gufashanya igihugu ku kindi nyuma y'ikubako ry'ibihano mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Ni programme yerekewe n'imiliyoni 75 z'amafaranga y'amanyaburaya. Ibikorwa bishigwa mu mugambi w'igihugu w'iterambere 2018-2027 mu bisata 5. Bwa mbere ugushikira ubufasha bubereye bwa mbere biciye mu gushigikira igisata c'amagara y'abantu, inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro, ugushigikira igisata cyo kwitunganiriza imigambi. Bwa gatatu igisata cyo gufungura neza biciye mu gushigikira uburimye buteye imbere mu kwitwararika ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ubwa kane gutwara neza biciye mu gukarihiriza ubwenge ubushikiranganje bwerekewe no gutegura imigambi no kuyikurikirana. Ubwa gatanu aya masezerano ashiraho komite ya bose izokurikirana ivyo dusezeranye. Mais en place un comité mixte paritaire de concertation pour la réalisation et le suivi et évaluation des actions convenues. Mu gisata c'imibano indwi yagira irangire hatamuyaga nkuba urangwa mu gace mbere ka quartier Nyabagere muri zone Gihosha muri commune Ntahangwa muri meri ya Bujumbura. Abahaba bavuga ko agahombo ari kanini ku bafise uburiro n'ubunwero kanindi imyuga ikenera umuyaga nkuba. Inkuru ya Evaristo Nzikobanyana. Ibikorwa birangurwa hakoreshejwe umuyaga nkuba muri quartier Nyabagere ngo vyarahagaze kuva ku munsi wa gatandatu nk'uko bivugwa n'ababa mu gacimbiri ka mbere k'iyo quartier cyo kimwe n'abaharangurira imirimo itandukanye. Ahanye dukora cafetaria va kwa gatandatu nta matara dufise turiko turakora kubera nta muriro urimo. Kuva ku munsi wa gatandatu mwijoro amatara yaracitse n'ubu ntarasubira kugaruka. Muzi tugeze ku munsi wa gatatu amuro dufise kandi mwamuze umuriro nawo ufasha abene gihugu cane. Baba abahafise uburiro canke ubunywero, baba abaharangurira umwuga wo kumwa bakavuga ko agahombo ari kanini cane kandi badashobora gutunga imiryango yabo isanzwe ibaho ku munsi. Uruhombo ni runini cane kubera ko utari kurakora umuntu nyene inzu aragusaba amafaranga ukwezi guheze. Nk'ubu ntitubone ikintu tuzoriho ukwezi ni kwahera. Tujanye no gusudira amata yapfuye mu mafirigo
inyama zapfuye benshi amatelefone yahagaritse imirimo kugeza iyi saha rero turi mu gacembegete k'umuyaga nkuba kabisa. Twebwe dufise imiryango nta kintu turonka cyo kubagaburira kandi natwe urabona turapanze umva dufise ibibazo byinshi cyane. Mu bisanzwe nkuko bimeze murabizi umuntu atari ko arakora abaragombo katari gato gufungura tuba dupanze amazu y'abandi murabizi ko biba bitoroshe. Ababa muri serire ya mbere ya quartier Nyabagere bavuga ko umuhoro ubazanira umuyaga nkuba ari wo utari kurakora muri kino gihe bagasaba Regideso kuza kuwusanura kugira ubuzima bubandanye. Abanyagihugu bagashima ko bahavuye baronswa umuyaga nkuba ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ariko bagasaba ishirahamwe Regideso kuvyurama kuko bamenyereye ko baronswa amatara ariko mu nyuma bagasubira bakayabura ikiringo kirekire. Abanyagihugu ku mutumba ya Rukana ya kabiri mu Rusenyi na Rucaca muri komine Rugo mu ntara ya Cibitoke barashima ko baronkejwe amazi meza n'ikigo ca komine kijejwe gutanga amazi. Bavuga ko bahora banwa amazi y'uruzi ruhwa maze bakahandurira indwara. Nzikunkunda Leonce arongoye iyo komite muri komine avuga ko bahora bafise ikibazo co gupompa amazi ridigahimbara. Abanyagihugu bavuga ko kwambara agahuzu kera wari umugani kuko gashize mu mazi ya ruhwa kaca gahindura ibara. Twavoma ruhwa twayashikana muhira wayamesuza impuzu ntice ariko buragura agahuzu kera ukagacisha mu mazi kagace baraja kugura impuzu karaba ati impuzu iri mu ibara ryera sinoyigura kuko nta mazi ifise yo kuzoza ndayimesa mu gihe imvura itaguye. Mugabo ubu turabona amazi ibikorwa bariko biragenda neza bariko barabikurikirana amazi turabona ko turiko turayaronka. Veneranda kari mu muryango avuga ko we n'abana biwe bandura indwara nka kolera n'inzoka zo mu nda kubera banywa amazi ya ruhwa. Kolera inzoka nyene zo mu nda twarazigira kuko hari gihe amazi no kuyatobesha ikinini uhereza umwana byarakugora kuko uri kurayafyondamo ikinini wabona giciye gihinduka. Mugabo buragifyondo ugasanga kirera nka kugira gishize ku kiyiko aca tubona ko ayo mazi atakibazo. Nzikunkunda Leonce arongoye komite ijejwe amazi muri komine Rugombo avuga ko bahora bafise ikibazo co gutanga amazi meza. Twahora tugira ikibazo cyo kuronka chlore yo kera desinfecta amazi. Bamaze kuronka impusha zibemerera gukora batangira kuduha umuti wo kudesinfecta amazi. No kuva yuko buri amezi 3 baraduha umuti kandi bakaduhera ku buntu kugira tugende kudesinfecta amazi. Kuva ko muri komine Rugombo uko amezi ataheze turashe kudesinfecta amazi. Yarongoye iyo komite muri komine Rugombo avuga ko ubu bari kumwe n'umugujeje gukinga ibiza n'isibe muri komine ikibazo cyo kubura amazi meza kigiye kuva mu nzira. Iyi komine ya Rugombo irakunda guhura n'ibibazo by'ibiza korera kuvyo nka regi kominale dukora kuva ko twagerageje kugira kwagura umugende ahantu twabona abenegihugu batari bafise amazi. Hama umugwi ujejwe kukingira ibiza mu Rugombo harimo na protection civile aho twe turashoboye gushikana amazi. Protection civile hamwe na Croix Rouge irafasha. Hama tukizera yuko uko ibikorwa bizogenda birakogwa dufate nka twicaye kuri ruhwa twizera yuko ikibazo c'amazi mu misi mikeya kizoba kivuye mu nzira dufashijwe na Hamere iri kirakora ibi bikorwa. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo basaba ko uko gukwiragiza amazi meza vyonyaruka gusumba kugira ngo birinde indwara ziturutse kw'isuku rike. Abakongomani baba mu gihugu c'u Burundi basaba indongozi nshasha zigiye gutorwa kubaronsa amahoro muri ico gihugu kibanyi ca Kongo ngo kimaze igihe kirangwamwo umutekano muke. Bari babishikirije kuri uyu wa gatatu igihe bari biteguriye kujabuka mu gihugu cabo kugira baje gutora. Ubuserukizi bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu Burundi bwatunganije urugendo rwabo bumenyesha ko abaharugwa mu miliyoni ari bo bari ku rutonde babaja kwitoza babajana ko mu matora muri ico gihugu. Tubakurikira. Ubwa mbere nk'abavuka Kongo duhamagariye gukora icyo amabwirizwa adutegereza
kuja mu matora birumvikana ko natwe dutegerezwa kwitanga tukabikora numva nokeza umugujejwe amatora seni ndabona ko vyose biteguwe neza ndizeye ko amatora agiye kugenda neza icyo nsaba inzego z'umutekano nuko zokora ibishoboka kugira ngo ayo matora abe mu mutekano ntangere. On commence bien et se termine en toute sécurité. Uchaguzi umeandaliwa vizuri kwa sababu amatora yatunganijwe neza. Wanashima twahawe imodoka zo kwiyunguruza. Nizeye ko nitwashika muri Kongo tuja gutora nk'abandi bene wacu. Nka jewe navuye mu Rumonge. Aho twaciye hose haranga umutekano. Nibaza ko niyo turoyi iwacu ari amahoro. Nifuza ko inyuma y'ayo matora igihugu cacu coronka amahoro. Napenda baada ya uchaguzi inchi iwe na amani. Je suis l'électeur. Dans quelques instants je serai Jewe ndi mu batora mu kanya nzoba ngiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nje gutora umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abarongo y'intara kuja gutora nico ntegerezwa abitoza baratubwiye imigambi yabo kandi narumvise ko ari myiza ni navyo vyampaye inguvu zo kuja gutora ndizeye ko amatora agenda neza. Moi j'espère quand même les élections vont passer dans de meilleures conditions. J'ai préféré aller voter parce que nahisemo kuja gutora koko jewe ndi umukongomani kandi gutora birandaba nkuko twavyumvise mu binyamakuru niteze ko amatora aje kugenda neza twifuza ko uwuzotorwa yo dukorera amabarabara agafasha kugira ubuzima bw'abanyagihugu bworohe anagarukana umutekano mu gihugu assurer la sécurité de la population. Abakongomani bavuye mu gihugu c'u Burundi ngo bakaba batahavuye bemererwa gutora nkuko tubikesha mugenzi wacu wo mu gihugu kibanyi ca Kongo Jeremy Kuhima akaba ari hano turangirije ano makuru twabateguriye mwakoze mwege mwese mwayakurikiranye.